Rukundo Show. Hello, bonjour à tout le monde, bonsoir, Coach JP, ndabaramutsa aho muri hose mumererwe neza, ibintu bigende neza. Abo bitameze neza, Imana itanga kandi karyo. Ako kantu ndagakunda gose kuko nabitavye Imana ejo suko bari babi cyangwa tubasumbya, nuko umwanya wabo ari uheze. Rero natwe twahawe umunsi, twahawe ikindi gihe nukubishima. Hama tugashima nabo bantu ko Imana yabadutije. Murakoze. Rero je ndi Coach JP. Iyo mvuze rero coach, abantu ifuko mutahura, aba coach bari kwinshi. Coach w'imipira, coach w'ibintu byerekeye amahera, finance, coach wa comportement. Je rero ndi coach w'abantu bakundana cyangwa relationship coach n'abajene rero bakiri bato. Nibo numva umutima vraiment unshirako kuko urugo ifoko gubakwa neza, ifoko n'abajene bakiri bato baja kuja muri ibyo bintu bagendayo neza kandi bakamenya ingene bifata mu buzima bwabo. Mutero no mustuyagike no mustuyaga ibikomere turonka tukiri bato tukabijana muhira, tukabijana mu ngo zacu, bigatuma bitugora ingene twubaka ingo kuko ni meyo domaine. Akarorero hari umupfasoni yararongowe mugagenda afise umugambi w'uko umugabo wiwe atazigera amera nka se, kuko se wiwe yari umuntu anywa inzoga nyinshi, yari umuntu byitwa ko yoba atacu bibanezwe. Ariko rero uwo mwana w'umukobwa akiri muto yama avuga ati ndasaba umugabo atameze nka papa, naho yoba ameze nka papa nzomuhindura je ntazombana nka papa. Kandi ngo yarabivuga ngo wararongowe arashitse mu rugo, mugabo uko yabikoze niho bitandukanye n'ibyo yatuza gukora. Yatuza kumufasha uwo muntu ntashobore kuja mu bintu by'inzoga cyangwa ivyo yavuga ko ari bibi, no kuja kurondera umugabo mu kabare yagenda akamutora akamutahana akagenda nyine muryagagura, mbwa ntigera amubwira igituma ariko arabikora, kuko hariho image mbi afise yindi yategerezwa kumubwira ko ati jewe vraiment nakuri ahantu bigora, simba nifuza kwemera gutyo, untahure reaction ngira. Byaragiye biraba bibi, haragera aho bavuga ati duhagarike. Bose bari barusha, kuko urumva iyo bimeze gutyo hajamwe n'ibindi byinshi. Jewe naragerageje kugira ntuzube nka papa mugahorana niki, reka tuvane nta kundi. Abo bantu baravana. Rero ico nashatse kuvuga n'igiki, nuko uwo mupfasoni yajanye igikomere c'ivyo yabonye muhira abijana mu rugo, agomba kubikinga, ni vyiza, mugabo ntiyakomunika n'uwo muntu kugira amenye igituma ariko arakora ivyo bintu. Nawe ntiyarazi ibyo ariko arakora kuko ntiyarazi ibikomere nawe afise. Aha niho ngaruka turakwiye kumenya ibikomere dufise tugashobora kubifatiraho kugira ejo tuze tumenye ingene tubana n'abantu. Kuko iyo ufise ibikomere utabizi cyangwa ngo uvyakire, ucobana n'abantu bigoranye, aho ntituvuze mu rugo abari ibindi bindi. Nuko nico nashatse kubabwira, ibikomere turabifise twese, ndabifise urabifise, kandi ibyo bituma tunabaho wanashaka dukora, tugira courage, tugira icyo dushaka guhindura mu buzima. Rero kumekinga mending mu buzima uraba ibikugora, ukaraba ibyakubabaje, ukabicurika, ukabikoresha mu kugira abantu bamererwe neza. Rero araba nawe ibyo wumva byakubabaje ubihindure, kandi no mubana muyage abigufashe, nta mubifashe ubimufashe, ntihabe ibibazo. Nicyo nashaka kubashikiriza no munsi. Subscribe. Thank you so much.